tugwanirira kubununuru undamanitse amaboko ni ushimwe niwe mwami Nushimwe you are Hello everybody, this is StenPromoter on the mic, behind the camera on the machine muri kumwe na Promise cameraman uri karadufasha kugira mushobore kuronka amajwi ameze neza, amajwi aje arongoroye, amajwi ari ku mwanya. Ndabibutsa neza yuko uno mwanya turiko turavugana dushoboye kuza hano ku mubwami bwa Sten TV Worldwide tubazaniye inkuru iri hoti nawe ukayumvuza gushobora gutangarira. Nengo ni inkuru imeze gute mana yanje, ntize ugutwi kwawe gato hama ndakwibire isiri, hama ndakwibire isiri. Ngo nibiki nira Natasha la boss ira amazina menshi yashoboye guhabwa n'akazi kiwe asanzwe akora, na cyane dusanzwe tumuzi ko nk'umuririmvyikazi w'umurundi, aho indirimbo ziwe abenshi bazifata ukundi, wumvise cyumba ukumva naga ukumva n'izindi ni nyinshi indirimbo Natasha yashoboye kuririmba akanamenyekanira ko ni nyinshi cyane, aho uyu munsi umwaka ndobwa kari indirimbo ashoboye kurekura itangurira umwaka w'ibihumbi 2000 wugurura ibikorwa indirimbo yugurura ibikorwa vyiwe vy'umwaka w'ibihumbi 2022, aho ari indirimbo nawe ukayumva, nyimba utarayumva ukayumva ushobora kuza gutangarira ngo ni indirimbo imeze gute. Ni indirimbo yasohotse ku izina rya Nushimwe, indirimbo yasohotse ku izina rya Nushimwe, ahari indirimbo ya gospel abenshi tuje twiteze ko Natasha ashobora kubikora. Natasha ni indirimbo dusanzwe tumuzi ko tuzi ko ashobora kuririmba indirimbo nk'iyo ya Nushimwe mana, aho irimo amajambo menshi ahayagiza Uwiteka Imana umuremyi umushobora byose, aho gerageje gukurikirana commentaire za benshi kuko urazi iyo ikintu nk'icyo gisohotse abavuga baba benshi. Rero nanje navuze ateka nanje sinogira icyo mvuze ntaravye abandi nabo icyo bashoboye kuvuga, hama ndakibashikirize nkuko cyavuzwe. Mu ntiza amatwi yanyu gato kugira nshobore guca kuri commentaire nkeyi muri nyinshi zashoboye kwandikwa, kuko ikintu nk'icyo nawe ndazi ntuza kuva hatacuvuze. Reka rero nshobore guca kuri bamwe baza bagize icyo bavuga ku ndirimbo ya Natasha la boss la namba, ubona habaje ari la pasta la gospel kanche kuri bamwe numva ivyo bashoboye kuvuga kuri iyo ndirimbo, hama ndabibashikirije. Turatangura na commentaire ya Bernice the Bear, aho yashoboye kwandika amajambo avuga ati iyi ndirimbo yanditse neza, ivugije neza kandi uyiduhaye twari tuyinyotewe, merci Natasha Burundi. Uwo ni Bernice. Hakaca haza uwundi Kwizera Paul yashoboye kwandika ati nice song my sister, be blessed. Haca haza uwundi Shadrack ngenda kumana yashoboye kwandika amajambo avuga ati wow nukuri na gospel ni sawa vraiment, Imana nyene yakoze ibikomeye, nishimwe cyane, burya nawe la boss nukuyishima cyane. Cyashira ko n'ubu emoji bwo gushima. Haca haza uwundi yitwa Bisangi Promoter yashoboye kwandika amajambo avuga ati nice song my sister, nukwama dushima ibihe byose. Haca haraza uwundi Irambona Eric wa Makamba yashoboye kwandika ati wubahwe kandi hamwe wotwongera akandi ka gospel two kwigumira mu mihezagiro. Haca haza uwundi Sandi Nduwimana yashoboye kwandika ati ni Sandi umuririmvyikazi wa gospel mu Burundi, uno munsi ndakomanse kwa Natasha ni mumpe like. Sandi ndibaza benshi muramuzi umuririmvyikazi dufise nawe nyene abikora neza cyane ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi, muri uwo mudiho wa gospel nawe nyene yagize icyo avuga. Haca haza uwundi yitwa Elize Irankunda. Reka dusome nyene tuce tugarukiriza ngaha, hama tuce turindira nawe uri kuradukurikirana commentaire zawe. Naho yashoboye kwandika ati gushima birabereye abatunganye
na cyane cyane ko ukwezi kwa mbere k'umwaka gufatwa nk'ukwezi kw'amashimwe k'umwaka tube turangije. Yes, ayo ni amwe mu makomantere yashoboye kwandikwa n'abantu benshi, aho ba Mr K nabo nyene Natasha kabisa muri gospel urakaze gusumba good song. Abo n'amajambo menshi yashoboye kwandikwa, ahubwo reka mfate no mwanya ndawuguhe wewe uri kuratwumviriza kuri Sten TV Worldwide, nawe ugire icushikirije kuri iyo ndirimbo ya Natasha shoboye kuduhereza nk'indirimbo yo kutwugururira imigisha yo gushimira Imana kuba twararangije umwaka wa 2021 tukaba twashobojwe gutangura umwaka wa 2022 amahoro, tukaba tunawurimwo amahoro. Kanda guha umwanya nawe ushobore kugira icyo uvuze. Ndabibutsa neza kuri mikoro kumwe ari kumwe na StenPromoter, tutibagira gushira ko subscribe hano kuri channel yacu kugira natwe tubandanye dutera imbere. Turabakunda cyane mwe mwese mukunda ibikorwa byacu, mubandanya munadushigikira muri bwa bumwe nyene, muri gwa rukundo nyene. Cheerio.